banyibukije yanasivye anniversaire y'umufiance wiwe ariko kuri Tubuza Redemption. Urakoze cyane ico ciyumviro nicari kigoye kuza uravye ngene umwaka wagenze ku giti ca Redemption Voice karakaryo kezi cambere co kwifurizanya umwaka mwiza n'abafatanya bikorwa bacu harimo abajournaliste harimo abakunzi bacu harimo abafans batandukanye harimo basanzwe badushigikira rero ubwa mbere kwa kwifurizanya umwaka mwiza ica kabiri cari kugira ngo dufata akaryo keza ko gusangira na bamwe basanzwe badushigikira rero vyabaye ibintu vyiza cyane vyari bigoye kwiyumvira kuko bakoze ibintu vyiza cyane ku bwa Redemption Voice umwaka wa 2022 nukuri hamwe twovuga ngo hari ico tuma tudashima twoba tudashima nyene ariko turashima cyane ngene igikorwa cagenze yabaye réussite ku mugwi Redemption Voice yabaye iteka kuri twebwe Imana yarahawe icubahiro ku bwa kino gikorwa hari benshi bahakirijwe hari benshi bakiriye agakiza nukuri uno munsi naco twishimira cyane uno munsi ego akamo twobatera toujours ni kudusanga arabashigikira arabashobora gufasha ikina kiriya hari unashobora kugushigikira haba mu bifadika haba mu masengesho haba mu mpanuro ivyo vyose navyo biba bikenewe kandi navyo abantu bose turaheza tukabaha ikaze barashobora kuturondera biciye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ego cyane ibanga dukoresha igihe cyose sino kubwira ngo tuvoma handi ariko nyene vision niwe Kristo niwe Yesu niwe abidushoboza niwe igihe cyose aduha content niwe aduha indirimbo niwe atwigisha ku munsi ivyo dukwiye gukora ego agashimwe kose twagiye turatanga yari ama certificat d'honneur ni kuvuga ngo turarokonesa participation ya buri muntu wese caba ikinyamakuru caba yaba abantu kanaka ico baterereye kuko igihe cyose uyu muntu yibagira n'ingoga bituma atanavansa neza ego kwari kugira tuvuge ngo turakenguruka ivyo mwafashije kandi turakenguruka yuko ivyo mwakoze vyose vyadushikanye kuri ibi mwabonye kijya giteramo catwaye uburyo butari buke nkuko naco ubwaco kirivugira mukiravye murabona ko cari giteramo cyo gwego go hejuru catwaye uburyo bwinshi cyane ngire ko nsubire nshimire Blue Harmony ya sponsorije kijya gikorwa a 100% ku buryo bwose bwari bukenewe Blue Harmony ntaco itakoze kugira ngo ijya concert gende neza kujya mwabibonye histoire y'amateka ya Redemption Voice ego ikibazo gicakiza abantu babakurikiranye byinshi ego igihe twari dufite ibindi bitaramo byinshi by'abantu bavuye hanze ariko mwakoze ikintu tutari twiteze canke ego gusa atari biteze iya kintu cyarabaye inspiration kuvuga ati tuzohora twitegura igitaramo nk'iki kuko bakoze bitashi bijya bintu vyanadutangaje mugabo bisubiye ntivyanadutangaje binasubiriye kuko bijya ni resultat y'ibintu y'ibikorwa ukene vyagiye birakurikirana umwaka wose kijya caje ari cugara nk'igikorwa cugara ibikorwa vy'umwaka vyaragaragaye ko abakunzi bacu barakunda ibintu vyiza aho bari umuntu wese reka ndamushimire ingene bashigikiye mbe murazi ko imvura yaguye hakagwa imvura nyinshi cyane yari gutuma bitakunda ariko abakunzi bacu abafanzi baratweretse yuko badushigikiye bavuga ati umve turabajyama ko gushika ku gatsi kanyoma igiteramo caruzuye twarinze dutaha abantu bakiza kandi badashaka no kuhava saa 4 n'inusu y'ijoro byari ibintu bitangaje rero nagomba kuvuga ngo sinosezerana ngo tuzokwama tubikora buri mwaka ariko igihe cyo ndabemereye tugiye kudubla ibikorwa twahora tubaha mugiye kubona byinshi gusumba kandi byinshi byiza gusumba yego cyane dushoboye gukora ibyo twibaza ko tutokora twokorerwa nabo ego ni igitabo mwiteguriye ego bwanyu bati ego hamwe tuvuga
avuga ati baritegura ibitaramo baza nabo hanze Yego. babahamagare mu byo mukore Yego. kuko mwaraberetse ingufu mufise ego ubwo ni gute ubwo buryo turabona batanga hanze nawe ngo bati tumusaba canke mutashuka oya ico reka tukivugire ngaha kuri ino mikro kubera ko tukiri no muri supposition atana baraza mugabo uzoshaka ntazotinya ashobora kutwegera tuzoyaga kandi tuzohuza kandi tuzobikora neza yego cyane ibikorwa dufise ni vyinshi cyane tubandaniriza aho twari tugejeje isemo aho twagwiriye no tuvyukira murabona yuko dutanguye tukiri mu kwezi kwa mbere tubahaye indirimbo nshasha yitwa Ntibesha iyo ndirimbo ihezagire buri muntu wese guhera kuri mwebwe turiko turavugana no gushika ku muntu wese muyumvirize kandi ndazi ko izobaha message ibafasha muri no mwaka hama ibikorwa dufise no mwaka ni vyinshi cyane nibaza yuko Imana inatugiye imbere ikadufasha muzobona tunasohoka mu bindi biteramo vyo hanze y'igihugu yego cyane Ego, byari bikiri ibanga ko tumenya indirimbo zizoba zigize album yangiriye neza. Indirimbo yarekuwe iri muri album yangiriye neza. iyi ndirimbo yasohotse iri mu rukurikirane rw'indirimbo ziri muri album yitwa Yangiriye Neza twarayikoze twarayirangije ariko twamye twifuza ko mugumana ayo matsiko tuze turabaha igikorwa ku munsi umunsi hageze ko tubabwira ati ubu rero turatanguye album nshasha yitwa Sobahana izina izobigezweho ariko ico tubemereye mugiye kuronka indirimbo nyinshi za Redemption mutigeze kuronka ku bwinshi yego cyane abantu bari bibaza kumbura ati ngira ngo karakariro ka 2022 oya saho biri kuko ubudushoboza byose niba duha inkomezi nuno mwaka nta nkeka bizogenda neza hama namwe bwe turabafite yego mwakoze cyane